Kuwa gatatu igenekerezo rya ndwi Nyandagaro umwaka wa 2024 harayasohoye ingingo ibuza abahora badandariza ibikoresho by'ishure ahahora isoko nkuru mu gisagara ca Bujumbura kumvo zuko iyo bahejeje kuhadandariza batakorera isuku nkuko bivugwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura. Twarasohoye ingingo yuko ahahoze hari isoko ya Bujumbura, isoko nkuru ya Bujumbura amakaye yahora adandarizwa na cane mu gihe cy'uburuhuko amezi abiri ko twohagarika. Impamvu nyamukuru nuko bajya abantu ariko aradandariza harya haraba isuku rike rero tuciye twibuka ibihe tugezemwo na cane aho indongozi nkuru z'igihugu zadutegetse yuko hoba zero déchet. Twaciye tufata iya mbere rero kugira ngo iyo zero déchet tuyubahirize. Rero ahantu hakoraniye abantu benshi nka harya na cane ko atari n'isoko, umwe wese araheza kudandaza agaca yitahira, nta muntu n'umwe asigara arakora isuku. Rero twahisemo kugira ngo bahave baze gukorera ahandi hazoba hateganijwe. Yamenyesheje kandi ko bariko bategura ikibanza ca Palais des Arts kugira ngo bazohakorera ico gikorwa cyo kwadandariza ibikoresho by'ishure. Tureko turiyumvira hajya kuri Palais des Arts. Palais des Arts turiko turagira amasezerano, turiko turumvikana kugira ngo ijya parking ya Palais des Arts turabe akaje twirantabiliza, kuko harya naho nyene ari ikigo cugaye, vyoba vyiza cyane gose, vyonafasha kugira ngo bahejeje kudandaza ico kigo nyene ikigo acaja mu gukura wa mucafu uveho. Nivyo bibiri rero twategekanije kugira ngo ntibagire ngo ntitwabataye namba. Twe tugomba ko umwe wese aronka, na cyane ko bo bahise nko kudandaza amakaye mu mezi abiri. Rero tugomba muri amezi abiri tubafashe nabo badandaze. Mumenya ko iyo ngingo ije mu gihe abanyeshuri bariko bitegurira gutangura umwaka w'ishure mu kwezi kwa Nyandagaro uyu mwaka nyene.